Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe. Bene data dusangira urugendo rwo muri Kristo Yesu, ndabona mukije amahoro y'Imana, muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric mu kiganiro cya SAVEUR DIVINE. Turashimira Imana mushobora byose, twongeye ibihe byo gusangira ijambo ryayo. Turashima kandi ko iduhaye kurangiza iyi ndwi iheze, twaba twongeye gutangura iyindi ndwi turi bazima, dushima izina ryayo. Imana yacu ntihabwe ishimwe n'icyubahiro. Turasangira rero amajambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 1. Turasoma mu izina rya Yesu. Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, icyo saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterugwa, bakamushira ku irembo y'urusengero ryitwa ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo amuhe. Petero amuhanga amaso na Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu navyo dufise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Tubonye amajambo meza bene data atubwira iby'abakozi b'Imana Petero na Yohana. Aha n'igihe bari bamaze kuzura mpemu yera, bamaze kuronka icyo Kristo yabasezeraniye. Yesu Kristo igihe yaduga mu ijuru ababwiye amajambo akomeye cyane, twarayize ko ababwira ati nimugende muhindura amahanga, mubigishe kuba bigishwa banje, kandi mubigishe ibyo nabageze byose, ati umve ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Haleluya. Yesu Kristo rero yariko aragaragaza icyo yasezeranye, icyo yavuze, yariko arerekana by'ukuri yuko ari kumwe n'abakozi biwe. Nuno munsi niko biri. Imana ishimwe. Abizeye umwami akamugumbira bakaba ari muri we vy'ukuri, nuno munsi akorana nabo. Imana ishimwe cyane. Turabona rero Petero na Yohana bariko baraduga bagiye mu rusengero, bagiye gusenga, basanga ikirema cyari kiremaye. Haleluya. Basanga aho cicaye kiraca kitangura kubaraba, kibaza ngo ari cyo ngo gira bahe, gitangura gusega, kibashira ku mutima. Baramubwiye, Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu navyo dufise. Bigaragara yuko atamafaranga y'uburyo buboneka arafise, ariko bari bafise igisumba amafaranga, bari bafise Yesu muri bo. Yesu yagendana nabo, Yesu ariko korana nabo. Imana ishimwe. Bacamubwira, arababwira amajambo rero ati ifeza n'izahabu navyo dufise, aricyo dufise turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Ati
duhanga amaso, baca bamufata ukuboko, baca bamubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti nuhaguruke. Wa wundi yararemaye, umwe yaramaze igihe kinini amugaye asegerereza, waca arabaduka atangura gutambuka, waca yinjirana nawe mu rushengero ashima izina ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data, hari icyo twaronse gisumba amafeza n'izahabu, hari icyo twaronse gisumba amafaranga. Uyu munsi abantu barahangayika, bahangayikishwa amafaranga, barahangayika barondera ivyo bya buri munsi, barahangayika barondera ivyinosi, ariko dufise igisumba vyose, dufise mpwemu yera, uwo yaratanzwe, yahawe abakozi b'Imana, yahawe abayizera Kristo, kandi uno munsi arakora. Imana ishimwe. Aha rero Yesu ariko agaragaza ubushobozi bwiwe, ariko abwerekeranira mu bakozi biwe, ariko yerekana yuko icyo yavuze n'uno munsi kiriko kirakora. Hanyuma amubwira ati mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti haguruka. N'uno munsi, haleluya, abemera Kristo Yesu bamwakiriye nk'umwami n'umukiza, akaba mu bwingo bwabo, n'uno munsi arakora. N'uno munsi ibimuga biramuguruka, n'uno munsi abagwayi barakira, n'uno munsi ibisigo birahunga mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana ishimwe, Imana yacu ihimbazwe. Yesu Kristo yavuze, yaragishikije, yavuze ati mve ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi, ndi kumwe namwe aho muzoja hose, nzoba ndi kumwe namwe. Yesu Kristo rero agaragaza muri Yohana na Petero, agaragara ko ari muri bo, babwira ikimuga ati mu izina rya Yesu haguruka. Oh haleluya, cya kimuga kirabaduka. Ibi nibitangaza Yesu Kristo yakora ubwiwe, amaze kuduga mu ijoro, yabisigiye intumwa, yabisigiye abakozi biwe, yabisigiye abamwemera. N'uno munsi birakora. Imana yacu ishimwe cyane. Rero icyo Yesu Kristo yasezeranye n'uno munsi yaragikoze. N'uno munsi ari kumwe natwe. Imana ishimwe. Rero bene data, muri ko mwumva amajambo y'Imana, uwo mwami mumwegere, ntabwo abesha. Icyo yasezeranye yaragikoze, yaragishikije. Yasezeranye kuduha umwitsa, yasezeranye kuduha mpwemu yera. Avuga ati uwo niyaza azobashoboza kunshingira intahe, azobashoboza kumvugira, azobashoboza gukora ibirenze ibyo jewe nakoze. Kandi n'uno munsi birakora bene data. Uno munsi Yesu Kristo ari kumwe natwe, ari muri twebwe, agendana natwe. Imana ishimwe. Twirinde ibyaha, twirinde kwirukana mpwemu yera, twirinde ivyo dukura ku Mana yacu, twirinde icyo cyose cyotuma tuca kure y'Imana, kuko Kristo Yesu ivyo yasezeranye yarabishikije. None munsi ari muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe, kuko icyo yasezeranye yaragikoze, kandi Imana yacu ntabwo ibesha. Imana ishimwe. Rero ngaha turabona ikimuga cyacu gihaguruka, ngo gitangura gusimba, cyiterera hejuru, gihimbaza Imana. Imana ishimwe. Nawe Imana yakugirira neza, Imana yagutabara, Imana yagukiza, yakwishura umutwaro wawe. Uzoshima Imana, uzohimbaza Imana, uvuga icyo Imana yagukoreye. Imana yacu ishimwe cyane. Abaye kumwe bumvise ijambo, Imana ibahezagire kandi bagirire neza. Yesu Kristo ko yari ejo, n'uno munsi niko ari. Yari kumwe na Petero na Yohana, kandi iki kimuga camugurutse ku bw'izina rya Yesu. Kandi aha Yesu Kristo yari yamaze gupfa, yazutse, yasubiye mu ijuru, yamaze kurungika mpwemu yera. Mpwemu yera ari kumwe natwe, kandi wadushoboza gukora ibikorwa bya Kristo Yesu. Ivyo azaduhaye gukora no munsi turabikora. Imana ishimwe, ihabwe icubahiro. Kugira umunsi mwiza. Yesu abahezagire. Amen, amen.